Hey, it's your boy Dusty Puta, the public boy, Chamamare. Nkuko bisanzwe ni kuri Az1 Media, nkuko bisanzwe. So guys, nje kubabwira umuririmbyi Natasha Burundi, Natasha la boss la number. Araize umwanya ariko apostinzwe aka video ari muri studio kumwe n'ivyamamare bidasanzwe byo muri Tanzania. Tuvuga nka Mario, Jaiva, Chinoki. Ka video ka postinzwe karamaze umwanya kariko karasirikira ku mbuga berekana bariko bakora ibikorwa bidasanzwe. N'umuziki ndundi wuba kugeze ku rwego international, rwego rudasanzwe sana kabisa. So guys, nababwiye ko babana Natasha ni cash madam, nta kintu na kimwe yoshobora kuvuga ngo nk'aba bandi bavuga ngo bayaga amasigara cicaro. Oya, yari yatwemereye collabo idasanzwe sana mu mwaka wa 2024, collabo itwika. Inyuma yo kuririmbana na Khaligraph Jones, agomba garuke n'ikindi gikorwa ari kumwe na Mario. Sinzi ko azoba ari kumwe na Jaiva na Chinoki kuko bose bari muri studio ari batatu. Katurindira igikorwa gishasha kabisa, cugurutse gisa nkaho kizoba cuguruye umwaka kuko twamaze imisaka ama hit song turiko turaronka mu Burundi kabisa. Yani chupa inaanguka, yani shokali. Natasha gira dute mu muziki uremeye kabisa. So abakunzi ndundi muziki, muziki ndimba ya Natasha muyitegurire neza ko azoba indirimbo idasanzwe kabisa, ku rwego rudasanzwe. Indirimbo ikorwa n'umuhinyanyuzi S2 Keys yasanzwe akora ibikorwa byo muri Wasafi hariya, asanzwe akorera Diamond Platnumz na Bamboso, bakina Zuchu kule. Yani itakuwa show kali kabisa, indirimbo zoza ari beat kali. Twizere ko azoba ari amapiano kuko muri missing niyo style igezweho kabisa. Indirimbo muyiteguriye gute? So mwako muvugana na Dusty Puta, the public boy, kuri Az1 Media. Ciao.